Hallelujah. Hallelujah. Who's enjoying to be in the presence of God? Ninde anezerewe kuba mu bwiza bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. I'm not going to speak for long. Sinza kuvuga cyane. We have already welcomed the Holy Spirit, Twamaze guha kaze mpwemu yera. and I believe the Holy Spirit is here. Ndabyizera kandi ko mpwemu w'Imana ari hano. But I'm just going to quickly pray. Ariko nashaka nsenge gatoyi. Because Kuko what I want to share, I wanted to really reach our hearts. shaka ibyo tugiye gusangira byoshika mu mitima yacu. Holy Spirit, do only what you can do. Mpwemu yera ukore uko ushaka gukora. I am just a vessel. Jewe ndi gikoresho gusa. Use me how you want to use me. Nkoreshe uko ushaka. Speak to your church. Vugane n'ishengero ryawe. Speak to us, oh God. Uvugane natwe Mana. I cannot do this without your Holy Spirit. Sinobishobora ntari kumwe na mpwemu And we yera. cannot receive well without your Holy Nta na Spirit. kimwe twoshobora kwakira hatari mpwemu wawe. So we ask that you speak to us. Turagusabye rero muvugane natwe. In Jesus' name. Izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus preached one message of the gospel. Yesu yarigishije igihe kimwe avuga kuri message y'ubutumwa bwiza. He only preached one gospel. Yigishije ubutumwa bwiza bumwe. And it was the gospel of the kingdom of heaven. Bwari ubutumwa buvuga ku bwami bw'ijuru. Amen. Amen. If you really look at everything that Jesus spoke about, Uravye neza ukaraba ku bintu byose Yesu yagiye avuga ko. he spoke about a kingdom. Yavuze ku bwami. Now, the kingdom message, Ubutumwa bw'ubwami it's very hard for us to understand. buratugora twebwe kubutahura. I think maybe for us as Burundians Ndibaza nkatwe ngira nk'abarundi or Africans, cyangwa abanyafrika we kind of understand a little bit, even though it's been a while since we've had a king. hari igihe rimwe na rimwe dutahura bike cyane n'ubwo haciye igihe kinini tubimenyeshejwe. But the kingdom of heaven Ariko ubwami bw'ijuru was easy for the disciples to understand byari byoroshe kubigishwa kubitahura because they were living in a kingdom. kuko bari basanzwe babaye mu bwami. At that time, it was the Roman. Rome was the kingdom that was governing the Israelites at that Kuri time. kiya gihe bwari ubwami bw'abaroma bwategeka Isirayeli. Amen. Amen. Which is why some of the disciples, Arico gituma bamwe mu bigishwa they thought that Jesus was going to overtake the Romans biyumvira yuko noneho Yesu agiye kuvanaho ingoma y'abaroma. because he kept talking about this kingdom. Kuko yaguma avuga ku bwami. Amen. Amen. He kept talking about this kingdom. Akaguma avuga ku bijanye n'ubu bwami. But some of the disciples, they misunderstood it. Ariko bibaho bituma n'abigishwa bamwe mu bigishwa biwe batabitahura neza. Thinking that Jesus was going to, that he was training up to be an army so that they can overtake Rome. Biyumvira ko noneho Yesu afise ubwo bushobozi yuko agiye kuzovanaho ubwo bwami bw'abaroma. But he was talking about a kingdom Ariko yavuga ku bwami that is invisible. ubwami tudashobora kubona n'amaso yacu. Amen. Amen. He was talking about a kingdom that is invisible. Yavuga ubwami tudashobora kubona. Even though we live right here on earth, we have flesh.
nubwo tuba hano ku isi twambaye umubiri, we are part of a kingdom turi bamwe mu bagize ubwami, that is invisible. ubwo bwami tudashobora kubona. Amen. Amen. We are part of a kingdom, Turi abagize ubwo bwami, the kingdom of God. ubwami bw'Imana. Amen. Amen. Which is why Ari naco gituma when people in the world get demon possessed, iyo abadayimoni binjiye mu bantu, they're hopeless. They don't know what to do. sanga batagifise icizere, batagifise ibyiringiro, atanakibe babona boshobora gukora. Amen. 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 If we really understand that we are part of a kingdom, Iyo abavyukuri twatahura ko turi abagize ubwami, we also need to understand every kingdom has a culture. twotegerezwe gutahura yuko kira bwami bwose bufita umuco uburanga. Hallelujah. 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 I'm going to try my best to explain this. Reka ngerageze ndabisobanure. Who was the country that that colonized Burundi? Igihugu cyakolonije Burundi nica Belgium. Belgium. So, what do you think is the very first thing that a kingdom does when they enter into a foreign country? nikihe kintu ca mbere mwibaza ubwami bukora mu gihe bwinjiye mu kindi gihugu? They change the leaders. Bahindura abategeka. Amen. What else? What are some things that kingdoms do when they enter into a Ikindi country? ubwami bukora mu gihe bumaze kuba bwinjiye mu bundi bwami. Sorry? They teach a new language. Amen. Bigisha n'ururimi rushasha. What else? Ikindi Different rules. Amen. barahindura amategeko bakazana yandi. What else? Ibindi They bring the army. Yeah? bazana They n'igisirikare. bring their own army. Bazana n'ingabo zabo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Only if we understood that in the spirit. Nibyo bitahure muri muhemu. Amen. Amen. What else? What else do kingdoms do? Ikindi ni ikihe ubwami bukora iyo bwinjiye mu bundi bwami? They change the whole culture Nukuvuga barahindura umuco wose of everything. w'ibintu And what is byose. that culture they change? Uwo muco bahindura none uwuhe? They change it to look like the kingdom. Nukuvuga barabihindura kugira ngo muse nka bwa bwami. Amen. Amen. So if England comes in, Nimba ubwongereza bwinjiye, they force you and they make sure that you look like England. bagira ibishoboka byose mu bwenge bwanyu kugira ngo muse n'ubwongereza. Every culture, Imico yose, every language, ururimi, everything. ibintu byose. Amen. 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 I want us to understand this. Ndashaka ko twotahura ibi. That Jesus came Yuko Yesu yaje. to colonize earth Yaje kuja gukoroniza isi, cyo kwigarurira isi. with the kingdom of heaven. Akoresheje ubwami bwo mu ijuru. Hallelujah. 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 Jesus came. Yesu yaraje. I know we understand, yes, he came to die on the cross for us. Turabitahura ndabizi ko tuzi ko Yesu yaje kudupfira ku musaraba. But that was a way Ariko iyo yari imwe mu yari nzira because he wanted to make us ambassadors kuko yashatse kutugira abaserukizi. and representatives of this kingdom. Abaserukizi baserukira ubwo bwami. But our sins was not able to qualify us. Ariko ivyaha byacu byatuma tudashobora kuba twoba abo baserukizi. Does that make sense? Biratahurika. What Jesus did on the cross was to qualify us to be ambassadors of Jesus Christ. Yesu cyo yakoze ku musaraba kwari ukutweza kugira ngo tube abaserukizi b'Imana. Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus prayed saying, let your kingdom come and your will be done Nico gituma Yesu yasenze avuga ati ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka nibibeho. on earth as it is in heaven. Hano ku isi nkuko biri mu ijuru. Hallelujah. 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 So as we said, there are so many things that the kingdom comes to bring in. Nkuko twavuze ko hari ibintu byinshi ubwami buza buzananye. So my question to you is, Ikibazo canje kuri wowe ni iki? what is the language of heaven? Ururimi rwo mu ijuru nuruhe? Amen. Amen.
The language of heaven is love. ururimi rwo mu ijuru ni urukundo. So my question to you is, do you speak the language of heaven? Ikibazo canje kuri wowe, none se uravuga urwo rurimi rwo mu ijuru? Hallelujah. Hallelujah. We are called to be ambassadors of the kingdom of God. Twahamagawe kuba abaserukizi b'ubwami bw'Imana. We are called to come into earth and take over. Twahamagawe kuza hano ku isi kugira ngo tuhiganzire. Change the culture. Duhindure umuco. Amen. Amen. But the issue is Ariko ikibazo that it's kind of like a kingdom coming into Burundi, bimeze nk'uko ubwami bwoje bukinjira mu Burundi, but then Burundi changes them. hanyuma bwa Burundi bugaca buhindura bwa bwami buje So kubwinjirira. we are called to come into the earth and change the culture of the earth. Twahamagawe kuza hano ku isi ngo duhindure umuco w'isi, But we have been overtaken. ariko twarasinzwe. Now we are simply adapting to the culture of the earth. Ubu twaraganjwe, biratworohera mbere no gusa n'imico yo mu isi. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. I quickly wanted to explain this to you. Nashaka nihute nsobanurira ibintu kuri wewe, ndabigusobanurire. Because the culture of heaven Kuko umuco wo mu ijuru is worship. nukuririmba no guhimbaza. Just think about it. Byiyumvire. What's happening in heaven right now? Ubu aka kanya mu ijuru ni iki ko kiraba? Who's going to tell me what's happening in heaven right now? Ninde yombwira ni iki ko kiraba mu ijuru ubu? They're worshiping. Bariko bahimbaza. Are they going to work at KFC? Baraja gukora kuri KFC? Amen. Amen. Actually, I remember the first time I heard that you don't get married in heaven. I was shocked. Bwa mbere ndabyumvise mu matwi yanje yuko mu ijuru batarongora cyangwa badashinga urugo, byarambabaje. Now, the question is, Ikibazo ni iki? if the culture of heaven, Nimba imico yo mu ijuru, if the culture of heaven nimba umuco wo mu ijuru is worship, ari ukuririmba no guhimbaza, what are we doing? turiko dukora iki? Amen. 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 I remember sharing with you that everything that you do is worship. Ndibuka igihe twasangiye amajambo avuga ngo ibyo ukora byose ni ukuririmba no guhimbaza Imana. When you wake up and you're tying your shoes together, you say, thank you, Iyo Jesus. uvyutse ukafunga ibirato byawe uvuga ati urakoze Yesu. When you breathe in and you breathe out, you say, thank you, Iyo Lord. wumva uri kurahemuka impwemu zinjira zisohoka ukavuga ati urakoze Mana. Amen. Amen. When you are able to walk, Ushobora kuba wotambuka you say, hallelujah. ukavuga ati haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. The culture of a Christian should be worship. Nukuvuga umuco w'umukristo ko bayi guhimbaza. We have made worship just singing, Twashaka guhimbaza turirimba. but worship Ariko guhimbaza is your number one calling. coba ikintu cawe ca mbere, umuhamagaro wawe wa mbere. Because if your calling was to preach, Kuko ni umuhamagaro wawe ari ukuvuga ubutumwa, then you'll be preaching in heaven. uzovuga ubutumwa no mu ijuru. If your calling Iyo umuhamagaro wawe was to take care of your wife, kwari ugufata neza umugore wawe, well, of course it is. kandi niko biri. But you'll be doing that in heaven. No mu ijuru If you're calling- wobaye uri kurabikora. Niba umuhamagaro wawe It's for you to take those night shifts, ari ugukora ya mashift yo mu ijoro, then you'll be doing it in heaven. wobaye uri kurabikora no mu ijuru. But if our calling Ariko nimba umuhamagaro wacu is worship, ari uguhimbaza Imana, let us worship. reka tubikore duhimbaza Imana. The Bible says that Bibiri iravuga ngo your body is a temple. ngo umubiri wawe ni urusengero. Amen. 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 And he also says, present your body Kandi bavuga ngo dutange imibiri yacu as a living sacrifice. nk'ikimazi gikwiriye, Amen. nk'ikimazi kizima. Meaning every day is a worship service. Bisobanura ngo umunsi wose ubaho ni umunsi wo kuninahaza, wo kuhimbaza. Amen. Amen. Oh, parents, how I wish
you would teach your children to worship. abavyeyi ndumva ndavyiyumvamo cyane ko mwoyigisha abana banyu kuhimbaza Imana. How I wish you would teach your children to be grateful every single day. Ko mwoyigisha abana kuba abashima igihe cyose. How I wish you would teach them to worship. Kigisha abana guhimbaza Imana. That everything that they do kugira ngo mu bintu byose bakora is worship. bibe ari uguhimbaza That Imana. we are created to worship. Kuko twaremwe ngo tuyihimbaze. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. I wanted to give you that. I wanted to share that with you Nashaka tubisangire namwe ibyo so that you can understand kugira ngo utahure the culture of our kingdom, umuco w'ubwami bwacu. the kingdom of heaven Ubwami bw'ijuru is worship. nukuririmba no kuninahaza. And I believe that God is about to do something in this church. Kandi ndizera cyane ko Imana igiye gukora ikintu muri no shengero. Did you know that God is always ready to give? Urabizi yuko Imana igihe cyose yama yiteguye gutanga. But I want to share, my message was mainly what I shared on Friday. Ariko ico nakwifuza kudusangira ni jambo twasangiye kwa gatanu. Just quickly, I want us to read that verse, Joshua chapter 3, Shaka twongere twihute dusome kiya gice Yosuwa 3 verse 5, umurongo wa 5. and then we'll finish. Hanyuma turangirizaho. I really felt this word this coming week. I felt this word this coming week Niyumvi nahawa ya majambo muri ino ndwi as I was praying for this church. aho nariko nsengera ishengero. Chapter 5 says, Joshua said to the people, sanctify yourselves. Umurongo wa 5 uvuga ngo maze Yosuwa abarira abantu ati nimwiyeze. For tomorrow the Lord will do wonders among you. Kuko ejo uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe. I said everything on Friday. Naravuze byose kuwa 5. But this is the word that I really wanted to share. Ariko iri ni jambo nifuza ko twosangira. That God's ready to pour. Imana irashaka gusuka. God is ready to pour. Imana irashaka gusuka. God is ready for a revival in this church. Imana iteguye gutanga umuviro cyangwa ubuvyutse muri no shengero. But there is something that comes before revival. Ariko hari ikintu kigomba kuza imbere yuko turonka iyo migisha. And that is sanctification. Nukwezwa. That is sanctification. Konako nukwezwa. Or purifying. Canke kwezwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And when we hear a word like this, iyo twumvise ijambo nk'iri, feel like, oh, maybe let's pray so that we can sanctify ourselves. nagira ati dusenge kugira ngo twezwe. But yes, we are going to pray, but I want you to also sanctify yourself tomorrow. Ariko nivyo turasenga mugabo nshaka wewe ubwawe wiyeze ejo. Or Tuesday. Canke kuwa 2 and Wednesday. No kuwa 3. Sanctify yourself. Wiyeze ubwawe. Because God will not use you if you're not sanctified. Kuko Imana ntizogukoresha nimba utejejwe. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. God wants to revive this church. Imana irashaka gusuka umuvyuro muri rishengero. God wants to grow this church. Imana ishaka ko ishengero rikura. But there is step 1. Ariko hariho intambuko ya mbere. Sanctification. Kwezwa. Hallelujah. 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 He wants us to be sanctified. Ashaka ko twezwa. He has given us every single tool Yaduhaye ibikoresho byose for us to be sanctified. kugira ngo twezwe. You know, you may go home Rabizi urashobora kuja mu rugo and you may try to sanctify yourself ukagerageza kwiyeza ubwawe with your own strength, ukoresha inkomezi zawe, saying, how come it's not working? uvuga ati no kubera iki bitariko birakunda. It's kind of like going in the shower and
not using soap. Ni nkuko wogenda ukinjira kuja koga muri douche atasabuni ufise. Amen. Amen. You just use water. Ugakoresha amazi yonyene. But why is it I am not becoming clean? Ukavuga ati kubera iki none ntabona ko umwanda wamvuyeho waheze. I cannot afford the soap that's able to make me as white as snow. Sinshobora kuba nobona isabune yonyeza ngo nerederere nka sheregi. But that's what Jesus did for you. Ariko icyo nico Yesu yadukoreye. Amen. Amen. He paid the cost of that soap Yatanze ikiguzi cy'iyo sabuni so that you can be sanctified, kugira ngo dushobore kwezwa. so that God can use you, Kugira ngo Imana noneho igukoreshe. so that you can live a life of worship, Kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bwo kwihimbaza. so that through you God can use you to bring somebody to Jesus. Kugira ngo biciye muri wewe Imana igukoreshe mu kuzana abandi kuri Yesu. Hallelujah. 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 I'll finish off with this. Reka ndangize kuri iki. If the worship team can come. Kansabe umugwi wo kuririmba no kuninahaza bashike hano. I have many different conversations with many pastors in Adelaide, Ndamaze kugirana ibiganiro byinshi n'abapasiteri batandukanye hano muri Adelaide. and they've been sharing their vision and their heart for their churches. Bakaganira ibijanye n'imipango cyangwa ibyo bafise, vision bafise ku mashengero yabo. I really feel like God is calling the church in general Niyumvishe ko Imana yahamagaye ishengero muri rusangi into the same thing. mu kintu kimwe. You don't realize how powerful pastor's message on redigging the wells is. Ntushobora kumenya agaciro canke uburemere bw'ubutumwa twumvise buvuye kwa pasiteri bwo kongera gusibura amariba. Because I tell you, that's what every church is doing. Kuko nico kira shengero ryose riko rikora ubu. That how I wish that each person this year 2023, Ndifuza cyane ko ari we wese mu mwaka wa 2023 that every single person can bring somebody to yuko Jesus. umuntu uwo ari we wese ko yozana uwundi umwe kuri Yesu. Just one. Umwe gusa. The church is not going to grow because people came from other churches to come and join our Shengero church. ntirizokura kuko abantu bavuye mu yandi mashengero baza kwifatanya natwe. But the church is going to grow Ariko ishengero rizokura because every single individual mu gihe umwe wese ari muri twebwe is making a commitment agira ibishoboka byose to purify themselves daily, akiyeza iminsi yose so that God can pour into that person kugira ngo Imana isuke muri uwo muntu and they can live a lifestyle of worship, abeho ubuzima bwo kuyihimbaza no kuyininahaza. and that will affect their colleague Ibyo bizotuma bizogira ingaruka ku muhamagaro, and their colleague, the people they work with. bizogira ico bikora kuri wa muntu bakorana, They can affect their family. bizogira ingaruka no kuri wa muryango. If you have an issue with your child not being saved, that can affect your children who are not saved. Nimba ufise ikibazo cy'umwana wawe adakizwa, ibyo bizoshobora kumukorako. Or if you have a husband who's not saved, Cyangwa nimba ufise umugabo atarakizwa, sanctify yourself. niwiyeze ubwawe. Let God pour into your heart. Reka Imana isuke mu mutima wawe. Walk a lifestyle of worship Ubeho ubuzima bwo kwihimbaza. and see your husband saved. Uzobona umugabo wawe akizwa. If you have a child who is struggling with their faith, Nimba ufise umwana ariko agira ibibazo, sanctify yourself. wiyeze ubwawe. Let God pour into that clean vessel. Ureke Imana isuke muri cya gikoresho kigaragara. Live a lifestyle of worship. Ubeho ubuzima bwo kwininahaza And God is kwihimbaza. going to affect that child who's not Ibyo saved. bizogira ingaruka no kuri wa mwana akizwe. Hallelujah. 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 I really pray that you may be able to meditate on this word. Ndumva nosenga cyane kugira ngo ushobore kwibaza kuri iri jambo. Maybe if it can help you, Birashobora kuba byogufasha. think of this word, because kwezwa tumatujumva all the time. Wiyumvire kuri iri jambo because we always hear the word sanctification all the time. But maybe sanctification is a new word to you. Shora kumva ijambo ryo kwezwa ryoshobora kuba ari rishasha kuri wewe. Like in English, sanctification. Sanctification iryo jambo rishobora kuba ari rishasha kuri wewe. Amen? Amen. Maybe start meditating on that word instead of kwezwa.
iryo jambo utangure kuryibazako cyane. Because sometimes when we hear things all the time, kuko rimwe na rimwe iyo twumva ikintu iminsi yose it becomes like normal. usanga bibaye nk'ibintu bisanzwe. Does that make sense? Biratahurika. So think about this word. This week, I want you to meditate. Think about this word, sanctification. Inondwe twinjiyemo wibaze cyane kuri iri jambo kwezwa, do some research. Ugerageze gukora ubushakashatsi kuri iryo jambo. What does it mean to sanctify yourself? Bisobanura iki umuntu kwiyeza ubwiwe? Because yes, we are going to pray. Niko nivyo tugiye gusenga. But sanctification is not something that you come and repent of your sin and then tomorrow you go on with your normal life. Ariko kwezwa si ikintu cy'ugushika hano ugafuka mukihana ibyaha byawe hanyuma ejo ugakomeza ubuzima bwawe busanzwe. It is every day. Ni ikintu cy'iminsi yose. It's a daily walk. Ni igikorwa cya minsi yose. Every day you sanctify yourself. Igihe cyose wagomba kwiyezwa. Every day you ask God to give you his heart. Iminsi yose usaba Imana kukweza. And every day you walk a lifestyle of worship. Hanyuma iminsi yose ubeho ubuzima bwo guhimbaza. Presenting your body as a living sacrifice. Utange umubiri wawe nk'ikimazi. Hallelujah. Hallelujah. Why don't you stand up? Reka duhaguruke.